Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza maze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho Leta Tabara ihejeje gusohora itangazo riteye ubwoba rireba leta ya CNDD-FDD, aho yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba. Byose nyine tukaba tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Umuhari Leta Tabara umenyesha ko utarota udohoka ku mugambi wayo wo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hakoreshejwe ingufu, kuko kandi uwo muhari uza uri mu gihugu cose c'u Burundi. Biri mu itangazo umuhari waraye usohoye ukavuga ko witeguriye bikomeye cyane kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihe bimaze kuboneka neza ko CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi kubera ibikorwa bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ukabona ko ari ibikorwa biteye isoni kandi bigayitse. Leta Tabara rero ikaba yasohoye iryo tangazo ikavuga ko ifise abarwanyi bahagije mu gihugu c'u Burundi, kandi ikavuga ko yiteguriye gukora ibitero mu bibanza bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko ibyo byose bikaba bibaye nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yarasabye Leta Tabara ko yashira ibigwanisho hasi ikagaruka mu gihugu, abakoze amakosa bagahanwa, ariko Leta Tabara ibyo ikaba itabyerekwa, ikavuga ko igomba gukora ibishoboka byose igaharanira uburenganzira bw'abarundi. Kuri uyu wa 14 Rusama uyu mwaka, Leta Tabara umwe mu mihari watangaje ko ufashe umuheto urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ukavuga ko ugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amatora yimirije imbere yo mu mwaka wa 2025 ndetse n'ayo mu mwaka wa 2027 azagende neza, kuko Leta Tabara ivuga ko amatora aherutse yabaye mu mwaka wa 2020 kw'igenekerezo rya 20 yabayemwo ubusuma bukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu igihugu kiri mu ngorane zikomeye cyane muri no minsi, harimo ingorane zijyanye no kubura igitoro ndetse n'ibindi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biboneka ko ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, aho leta y'u Burundi ibandanya kurungika abasoda muri Kongo gupfira mu rugamba, abasoda badatahura. Ibyo byose nyine Leta Tabara ikabona ko ari ibikorwa bigayitse biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariyo mpamvu Leta Tabara ivuga ko igiye gukora ibishoboka byose igakura abarundi ku gakanu umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo muhari ubandanya umenyesha ko ayo matora yabaye mu mwaka wa 2020 yabaye amatora yo gukumira, aho muri rusange amatora yamye akorwa na CNDD-FDD hamwe hagenda mwihiganwa abo uwo mugambwe wishakira ko bahiganwa. Uwo muhari uvuga ko wafashe umuheto usaba abarundi n'amakungu ko umugambwe CNDD-FDD woganira nabo bafataniye ibibazo, harimwo n'uwo muhari watangaje ko ugiye gukoresha ingufu za gisirikare hamwe n'uwundi murwi w'abarundi kugira hategurwe amatora akurikiyemwo bose atanumwe akumiriwe, kandi akaba ari amatora azaba mu muco. Ariko nyine Leta Tabara ikavuga ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo matora azabe mu muco, kandi ikemeza neza ko umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ari we nyine wazingamitse igihugu c'u Burundi. Umuhari Leta Tabara wongeye uramenyesha kandi ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko buraba intambamyi y'amahoro mu karere k'ibiyaga binini, nko gukorana n'umuhari wa FDLR, uwo nawe uri mu bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka
w'1991 hamwe no gukorana kandi n'iyindi mihari irwanira mu gihugu ca Kongo neza na neza mu bumanuko bw'intara ya Kivu, ndetse leta y'u Burundi ikaba ibandanya gukora igikorwa kigayitse cyo kurungika abasoda bayo muri Kongo kugira ngo bajye kurwanya M23, mu gihe byari byabonetse ko mu ntango Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bahuza ba Kongo ndetse n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23, ariko icyatangaje benshi nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma yafashe ingingo ihambaye, ingingo ariko iriko iragawa n'abarundi batari bake yo kurungika abasoda muri Kongo kugira ngo bajye kwifatanya na leta ya Kongo amaze barwane na M23. Ibiriko biratuma abasoda b'u Burundi bapfa ku bwinshi, benshi bakanga no kujya kurwana kuko babona ko bariko barapfira mu ntambara batazi iyo ariyo, abanze kurwana bagatahukanwa mu gihugu cy'u Burundi bakaba bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane. Iyo mihari ni nka Gumino na Twirwaneho, aho leta ya CNDD-FDD ifasha iyo mihari mu bikoresho byose bikenerwa ku rugamba. Uwo muhari wa tabara urahakana kandi ko utariko ukora ubwicanyi bw'abanyamurenge bo muri Kivu y'ubumanuko, ko ahubwo wivuna imihari Gumino ndetse na Twirwaneho yegamiye abo banyamurenge. Iyo nayo ikaba kandi ikorana n'intwaro ya CNDD-FDD bicishije ku basirikare bayo hamwe n'imbonerakure baba barungitse nk'ubwo burere kugira bagwanye uwo muhari wa tabara. Mu kurangiza, umuhari tabara utangaza ko utarota udohoka ku mugambi wawo wo kurwanya ukoresheje ibigwanisho intwaro y'umugambwe CNDD-FDD, ko kandi uwo muhari uri mu gihugu cyose cy'u Burundi, kandi uwo muhari ukaba wemeza ko wamaze kuronka imbaraga nyinshi cyane, kubera ko muri ino minsi harimwo abariko baratoroka igisoda cy'u Burundi bakajya kwifatanya n'uwo muhari wa tabara, kandi tabara ikavuga ko iriko irakorana n'abajejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi tabara nyine ikemeza ko iri mu bibanza nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi ikavuga ko ifise imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose kugira ngo aganire na tabara, kandi akore ibishoboka byose agabanye akajagari n'akavuyo kari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko biramaze kuboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanyishu n'imwe ariko arakora kugira ngo atunganirize abarundi, narirya igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, aho atagitoro gihari, akaba atasukari ahari, kandi byose akaba ari ibintu bikenerwa n'abarundi mu buzima bwa buri munsi. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose agatorera inyishu ibyo bibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yamara gutorera ibyo bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi, akabona kuvugana na tabara ndetse n'abandi barundi bahunze igihugu cy'u Burundi, cyane cyane abahunze mu mwaka wa 2015. Perezida Ndayishimiye nawe yarasaba tabara ko bashobora gutaha kandi bagataha neza, ariko akavuga ko abakoze ibyaha bikomeye bazahanwa bageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo tabara iterekwa na gatoya, ikavuga ko izataha mu gihugu ari uko ibyo yafashe muheto igiye kurwanira byose byamaze gutunganywa, kandi ikavuga ko nta na kimwe kirakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu byatumye tabara ifata ibigwanisho ikajya ku rugamba. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo akomeye cyane ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023, aho yakira intumwa z'ikigo cy'abanyaburaya kiraba iby'amahoro Institute European pour la Paix, zari zirongowe n'umupfasoni, aho nyine bari baje kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo barabare hamwe ikibazo cy'umutekano muri Kongo. Izo ntumwa zari zije ngo baganire ikibazo cya Kongo, na cyane cyane ibijanye no gutahana abagwanyi ba tabara. Perezida Ndayishimiye yaremeye ko botaha, agira ko asaba ico kigo ko cyoheza kikamufasha umugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe, ariko tabara ntibyerekwa kubera ko ivuga ko ibyo yagiye kurwanira bitarigera bishirwa mu ngiro. Perezida Ndayishimiye avuga ariko amajambo
ateye ubwoba kandi amajambo yerekana ko atabushake afise bwo kuganira na Red Tabara, kandi akavuga amajambo ateye ubwoba yerekana neza ko naho ashaka ko Red Tabara igaruka mu gihugu, ariko biboneka neza ko abarwanyi baramutse bagarutse bashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Perezida Ndayishimiye avuga ariko ko abakurikiranwa n'ubutungane bazoshika bagapfungwa. Kubwiwe ingingo za politike zizofatwa kuri bo ubutungane buhejeje igikorwa cabwo. Inyishu ya Red Tabara. Red Tabara ntiyatevye kwishura Perezida Ndayishimiye. Red Tabara ivuga ko itazohagarika intambara mu gihe leta ya Ndayishimiye itazoba iremera ko bicarana bakaganira ingene mu Burundi hotunganywa amatora y'ukuri. Red Tabara ivuga ko ibyatumye ifata ibigwanisho bitarahera, kandi ivuga ko ibyatumye ifata ibigwanisho mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi batarabihagarika itazigera ireka gufata ibigwanisho ndetse no gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Nimuze tubabohe. Akamo ka Perezida Ndayishimiye karagoye gutahura. Nk'uwahoze ari umuroberi burya bari kumubwira ngo taha tugupfunge akaca anyaragasa i Bujumbura. Imihari yafashe ibigwanisho ni myinshi mu Burundi yose yahejeje intambara biciye mu kuganira, maze abatwara igihugu bakavugana n'abatwara iyo mihari ingene izo njyane zohera. Imvugo ya ngo tukubohe nta ntumbero ifise yo guheza injyane, ariho benshi nyine baboneye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabushake afise na bukeya bwo kuganira na Red Tabara kugira ngo batorere inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo bahame mu ntambara. Ingorane ikomeye ya Perezida Ndayishimiye ni uko yemera byinshi agakora bike. Amajambo meza cyane arayamara, ariko ishirwa mu ngiro ryayo rikagorana. Muri 2021 Perezida Ndayishimiye yararungikiye intumwa abasirikare bapfungiwe i Gitega bagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri Rusama 2015. Iyi ntumwa yari umusenyeri wa Kiliziya Katolike, yarinjiye mu ibohero aricarana nabo arabamenyesha ibyo Ndayishimiye yavuga. Yabasaba ko bandika amakete bagasaba kurekurwa. Amakete yaranditswe. Harabaho n'icizere ko abari kurekurwa mu mpera za 2021. Amaso yaheze mu nzira muri ico gihe. Biragoye rwose kwizera ibyo Ndayishimiye avuze mu gihe atigera ashira mu ngiro ibyo asezeranya, akaba atana ikimenyetso na gitoya cyerekana ko iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi ayifise. Benshi barabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo akoresha atandukanye cyane n'ibyo ashira mu ngiro, kuko aremera ibintu yajya gushira mu ngiro abarundi bagategereza bagaheba. Akaba ariyo mpamvu nyine benshi babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabahenda muri bwa bujanja bwe n'ubuswahili bwe aherutse kuvuga, aho nyine yerekanaga ko ari umuswahili akavuga ko ari umujanja, ariko akaba ariko arabigaragariza abarundi gahoro gahoro, kuko ibikorwa nka byose yagiye yemerera abarundi ntabyo yigeze akora. Intambwe ntoya, naho atacizere kinini kiboneka muri aya majambo ya Perezida Ndayishimiye, hariho intambwe ntoya ibonekamwo. Abagwanyi ba Red Tabara bahora bitwa ko ari abakora iterabwoba, leta imaze kubita ko ari abagwanyi, iba ari intambwe ikomeye cyane kandi yerekana ko bafise icyo barwanira. Umurwanyi aba afise ico agwanira, ntaba agenzwa n'ubukozi bw'ikibi. Iyo bimeze gutyo, icizere cyo kuvugana hakaboneka umuti kiba gishoboka. Kuba Perezida Ndayishimiye yemeye ko habaho ishirahamwe mpuzamakungu ryokora kuri ico kibazo, nayo nyine ni intambwe, kuko bisigura ko leta yemeye ko ribaja hagati naho atabiganiro biriho. Urugendo rw'amahoro rwama ari rurerure, intambwe zito zito zirabyara izindi zikurikira, ariko birasaba ugushaka gukomeye kugira intambwe nyamukuru ibonekeye. Abarundi bose bifuza amahoro, abana b'u Burundi bose bifuza kuba mu gihugu cabo atawarya ndetse atanowavuga, atano kwita umwe umwanzi w'igihugu ngo undi umwite umwene gihugu, nk'uko bikunze gukoreshwa n'abategetsi ba CNDD-FDD, aho bafasa abanyagihugu bari mu gihugu, bamwe bakabita abanyagihugu abandi bakabita abansi b'igihugu, cyane cyane abahunze mu mwaka wa 2015.
kuvugana ntibiteye isoni umutegetsi yemeye kuganira ntaba atakaje igihagararo ciwe ahubwo aba akidugije ku rugero rwo hejuru. Perezida Evariste Ndayishimiye niyemera kuganira na Leta Tabara araba akoze ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gutanga inyishu ihambaye cyane. Perezida Ndayishimiye niyashobora urugendo rukomeye rwo gufatanya abarundi bose azoba agiye ku rugero ruhambaye rwo kuba umukuru w'igihugu yanditse amateka. Si benshi urwo rugendo barugerako. Nimba afise iyo ntumbero niyerekane ugushaka koko, atange umurongo utomoye. Ariko nimba ari imvugo yo kuryohera amatwi yabo yibaza ko bomuha imfashanyo bizoba bibabaje cane kandi bizaba biteye isoni cane nta naho bishobora gushikana igihugu. Reka twizere ko tutuzumva imvugo ivuguruza iyi ntumbero nk'uko dukunze kumva ibihushane byinshi cane aho Perezida Evariste Ndayishimiye yemerera abarundi ibintu ariko mu nyuma akabihakana. Ibiriko biratera agashavu gakomeye cane abanyagihugu bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yababwiye byose yabahenze. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.